Ikintu ca mbere nuko kubona umugambo CNDD-FDD ugitunganya ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe abagwanyi, ukawita ko ari umunsi wahariwe intwari ngo zitangiye igihugu. Twebwe muri MSD tubona ko ari ugusuzugura abarundi, tubona ko ari ukubitamba ku muvyimba, kuko uwo mugambwe wahemukiye vy'indenzarugero abarundi bari bawizeye bakawuterera ikiguzi kitagira uko kingana kugira ngo ushobore gushika ku butegetsi. Ngaha muribuka ko igihe umuhari CNDD-FDD wagwana, abarundi sinzi bashesha amaraso yabo, abarundi sinzi ibintu vyabo vyahatikiriye. Ico kiguzi c'amaraso y'abarundi n'ibintu vyabo ntivyari vyatanzwe kugira ngo igihugu gikorokere mu manga nk'iyo kiri muno munsi. Abarundi bapfuye, ntibapfuye kugira ngo abana babo, kugira ngo abuzukuru babo bazocugwe bufuni na buhoro, bongere bakubitwe ikimoko n'abitwa ko bagwaniye kazoza ku Burundi. Mugende murabe aho CNDD-FDD igejeje igihugu. Ibintu vyose mu bisata vyose vy'igihugu vyarayangaye. Igihugu nta butungane gifise. Igihugu ntikigira umutekano wo gukingirwa canke wo gukingira kubaho uno munsi. Nukuvuga wa mutekano wo kuticwa ntawuhari. Wa mutekano wuko abantu baronka ivyo bafungura, wuko abantu bavugwa, wuko abantu biga neza, abana biga neza, ivyo nta bihari mu gihugu. Igihugu nta burenganzira na bumwe umunyagihugu agifise. Igihugu kigeze mu mayira abiri, n'ibintu biteye isoni cane. Mwijambo President Ndayishimiye yashikirije abanywanyi b'umugambo CNDD-FDD, yaraye yibukije abagumyabanga n'abarundi bose kwiyo haje intwaro z'agahotoro, kwiyo haje intwaro zirenganya, intwaro zitoteza zikongera zigakorera amahano abanyagihugu, ngo nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu ko nabo nyene bafise uburenganzira bwo guhaguruka bakigwanira kugira ngo bikure ko intwaro bene izo zitwaza igitugu. Ako kamo rero niko nagira mfatireko kugira ngo nsaba abarundi bose bagafatireko, baheze baze dufatane mu nda twese hamwe tugwanye intwaro ya Evariste Ndayishimiye n'umugambwe wiwe CNDD-FDD, kuko intwaro yiwe ni intwaro y'agahotoro, intwaro yiwe ni intwaro y'igikenye, ni intwaro y'akarenganya, ni intwaro yangaza igakorera ibidakorwa abarundi. Nico gituma rero twe tubona ko hariko hararengerana ko abarundi tuyikurako. Hanyuma nagira kandi mbonereho n'akaryo ko kuvunira akagohe abategetsi b'u Burundi kuva kuri Ndayishimiye, nibibuke ko abanyagihugu badashobora kuzobihanganira. Turazi ko umunsi urizina bazobereka ko banyotewe intwaro ya demokrasi, intwaro inywanisha ikongera igatunganiriza abarundi. Nico gituma kahise k'ivyo bita urugamba kari gakwiye kuba karabigishije, kuko biboneka neza ko ataco bigeze bakigirako kandi ko ataco bagakuyemo. Kuko ejo hirya y'ejo nibatisubirako ngo bumvirize kandi bakorera abarundi, nta kizobuza abarundi guhaguruka bakagwanira agateka kabo n'ak'igihugu cabo batashoboye kuronka ku ntwaro zarenganye, ntwaro CNDD-FDD yavuga ko yari yarahagurutse kugwanya, kandi abarundi batariko bararonka no ku ntwaro ya CNDD-FDD.